maze imyaka 14 nkora muri ressources humaines nagiye mbone gituma ngerageza kumenya igituma umugore atari we yiyumviga ubwa mbere iyo hageze gutanga promotion. Kenshi twakwibaza ngo baraturenganya, nico kintu ca mbere woshira imbere. Kenshi urashobora kuvuga uti hari ibindi baraba, ariko nagira ndababwire ngo turabifisemwe uruhara. Uno munsi nashaka kubabwira ko turabifisemwe uruhara. Ndakunda ijambo rivuga ngo ton altitude il est défini par ton attitude. Donc ico wewe uri nico ki détermine niveau ushobora gushikako. Rero nico gituma niyumviriye ngo tuvugane sur le leadership de soi. Nashaka guhera kuri iyi citation ivuga ngo la première et la meilleure des victoires est la conquête de soi. Mesdames, biroroshe ko tublama abandi, biroroshe ko tuvuga ngo naka niwe yambujije gushika aho nshaka gushika. Ariko none wewe nawe mbega nta caractère yawe, nta kintu kiri muri wewe kikubuza gushika aho ushaka gushika. Iyindi citation ivuga ngo le plus grand leader est celui qui se tient debout lui-même. Yavuzwe n'umuntu yitwa Robert, ya mbere yari Platon. Wewe nyine nimba ushobora kuguma uhagaze bisigura ngo tu es leader de toi-même. Naho bakubwira ngo icara, tu restes debout parce que tu sais ce que tu vaux. La seule chose qui se dresse entre vous et votre objectif est l'histoire que vous vous racontez sur pourquoi vous ne pouvez pas l'atteindre. La plupart du temps, nous les femmes, on se trouve des excuses. Tukibwira ngo jewe ndacafise abana bato, iyi position sino yishobora, iri très exigeant. Ariko nagira ndakubwire ngo Yesu urafise abana bato, ariko urugo rugizwe n'abantu babiri. Umwana gwaye siwe wenyene utegeza kumujana kwa muganga imisi yose, barafise ba papa wabo. Abo ba papa barafise aho bakora, bariko baratera imbere dans leur vie professionnelle, mu gihe wewe uri kurasubira inyuma ngo kubera umwana yagwaye wasivye ku kazi gatatu mu ndwi imwe. Aho rero turabifisemwo uruhara. Tureke kurondera des excuses, ahubwo igihe cyose turondera ikintu cyotuma wexcella, ukaboneka que tu es excellente plus que les hommes qui sont avec toi dans le même poste. Kandi birashoboka. Le leadership de soi commence par la compréhension de soi-même et la maîtrise de ses propres actions. Igihe cyinshi turakunda kugira ishavu abadamu, turakunda kwiyenerva, turakunda kuvuga ngo ibi jewe sishobora kubisabirako, sishobora kubigenderako. Ariko umuntu wa mbere qui est leader nushobora kumaîtriser sa colère, mu gihe yarakwiriye kugira colère agafata de bonnes décisions, akagira des choix zimushikana gutera imbere. Rero hariho akanecdote gato, ahantu hamwe nigeze gukora, twarigeze kuba obligé gufatanya deux entreprises, hama bacatubwira ngo dusubiremo gukora ama interview, kandi twari mu bibanza twaronse dukoze ibibazo. Umudamu umwe rero hageze muri interview acara turikisha ararira, aravuga ngo sishobora gusubiramo interview mu kibanza nagiyemwo naratoye ikibazo. Turagerageza turamuhenda ça n'a pas marché. Iyo decision, izo emotion yagize uwo munsi nk'umudamu zatumye uwo munsi ataha atakaza afise. Rero nagira ndakubwire ngo amashwa ugira wewe nyene mu buzima bwawe niyo azogushikana aho kwiriye gushika. Hariho ibintu bitanu ngira ndababwire mu ncamake. Leadership de soi, ikintu ca mbere nukugira puissance de l'état d'esprit positif. Ivyari kuboneka nk'ibikwica ukabikuramo ama opportunité agutera imbere. Quand tu as l'esprit positif, tu attires vers toi ikintu cyose kiri positif kigushikana ku ma objectif yawe. La résilience face aux échecs. Les échecs seront toujours là. Les obstacles seront toujours devant nous. Mugabo, nous sommes appelés à être résilientes. Quand nous les femmes, nous le pouvons. Imana yaturemanye force d'esprit itangana ni y'abagabo. Uzorabe waraye utaryamye umwana agwaye mu ijoro, bukeye ugiye ku kazi urafise inguvu zo gukora. Umugabo nabigire 2 jours arashobora kuca gwara malaria. Ariko Imana yaduhaye capacité extraordinaire yo gushobora gushikira ibintu bikomeye yaturemeye.
le pouvoir de la confiance en soi. Igihe cyinshi nous les dames ntituzi baratubwira ko dufise agaciro bakatubwira ko mérite 30% ou je ne sais pas combien selon ibiharuro vya Nations Unies sinzi mugabo sachez que nous méritons même 100%. Quand si nous méritons 100%, personne ne va venir nous donner les 100%. On va devoir aller chercher les 100% que nous méritons nous-mêmes. Ayons confiance en nos capacités, ayons confiance en nous. Abadamu nagira ndababwira, igifaransa si ikiwacu, icyongereza si ikiwacu. Twe turavuga ikirundi. Kubera iki bitulimita iyo hageze ko twiexprima. Je ninahagarara imbere yanyu nkavuga ikosa ry'igifaransa. Le plus important, message nabahaye yabashikiriye. None ni kubera iki notinya guhagarara imbere yanyu ngo mvuge ngo mpava mvuga amakosa. Ayons confiance en nos capacités. Ibisigaye vyose on s'améliore petit à petit.